Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Ese umuntu yokwitega iki kuri Prosper Ntahorwamiye umukuru mushasha wa Seni? Inama nkenguzamateka ihejeje kwemeza abagabo 5 n'abakenyezi 2 bagize umurwi mushasha ujejwe gutunganya amatora Seni. Prosper Ntahorwamiye haramutswa uwo murwi yarasanzwe ari umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta. Umukuru w'umurwi ujejwe amatora ni umuntu ahambaye cane. Amatora yagenze neza mu Burundi harafise icapfana n'ubushinganahe bw'uwararongoye umurwi wayahagarariye. Hari abagabo bazokwama hari ntibagirwa kubera ukungene barongoye uwo murwi, rimwe na rimwe bakanka ivyo basabwa n'abatwara Uburundi kandi bari basangiye umugambwe. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi igashobora gutsinda. Abo ni nka Terensiyo Sinunguruza mu mwaka w'1993 na Paul Ngarambe mu mwaka w'2005. Hari abandi babonetse nk'abasirikare b'imigambwe yabo gusa barwaniye intsinzi y'ababo bahagararira amafuti ku rugero rwo guta igihugu mu kaga. Abo ni nka Petero Karaveri Ndayicariye mu mwaka w'2010 ndetse no mu mwaka w'2015 na Petero Karaveri Kazihise mu mwaka w'2020. Umukuru mushasha wa Seni ntiyitwa Petero Karaveri Ntahorwamiye ariko ntaho ataniye n'abo babiri b'imbere yiwe. Prosper Ntahorwamiye yari umuvugizi wa Petero Karaveri Ndayicariye. Abo babiri nibo shusho nyayo y'abahagarikizi b'amatora bahengamye biteguriye gutamikwa ivyo umugambwe utwara wipfuza. Nta munsi n'umwe birashika ngo twumvane Prosper Ntahorwamiye ijambo ry'ubugabo rivuguruza amafuti y'ubutegetsi. Biragoye kwitega ko uba ariho agiye kwadukana ubwo bushinganahe. Abandi bagize umurwi ni bande? Benshi ntibamenyerewe. Uwo twamenye ni Sylvestre Nyandwi yahora ari umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. N'umwe mu bantu bajejwe ayo mabanga bakayarongora ukuntu guteye isoni. Yabayeho hapfukira ivyaha vyose bikorwa n'ubutegetsi harimwo ivyaha vy'agahomerabunwe. Yabayeho yambika ibara abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbere akabashirako ivyaha vy'agacamutwe. N'umugabo niryo atanumwe yomwitegako ijambo rya gishinganahe. Harimwo uwitwa François Bizimana, ntituramenya ko ari François Bizimana yahoze avugira CNDD ya Leoporo Nyangoma. Mu nyuma yimukira muri FNL ya Rwasa. Imbere yo mu mwaka w'2015 François Bizimana yari umugabo avuga ijambo rikumvikana. Nimba ari we kumbure hari ico yomarira uwo murwi naho ijwi ryiwe ryoba rito. Twamenyemwo Gabi Bugaga asanzwe ajejwe kumenyesha amakuru mu nama nkenguzamateka. Reka twizere ko bazodutangaza nabo bakandikwa mu ntwari z'Uburundi. Amazina yabemejwe ni Prosper Ntahorwamiye umukuru w'umurwi, Victoire Nahimana icegera c'umukuru w'umurwi, Odette Bizumuremyi hajejwe intwaro n'ubutunzi, Sylvestre Nyandwi hajejwe amategeko, François Bizimana hajejwe inyigisho no gutanga amakuru, Leonidas Ndayiragije hajejwe ibijanye n'ubuhinga bwa none, Gabi Bugaga hajejwe ibikoresho. Uwoba azi Victoire Nahimana, Odette Bizumuremyi, François Bizimana na Leonidas Ndayiragije yodusangiza ivyabaranze. Igenwa ry'umurwi mushasha wa Seni risigura ko urugendo rujanye n'amatora yo mu mwaka w'2025 rutanguye uno munsi. Ariko kandi igenwa ry'abantu nka Prosper Ntahorwamiye na Sylvestre Nyandwi rirasigura ko amatora arangiye. Muzoba mumbwira. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Nayo kandi umuryango wa Caporal Ndikuriyo Jean urihebuye cane.
uyu musirikare ntazwi irengero ryiwe kuva igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023. Abiwe bavuga ko Caporal Ndikuriyo Jean yari yarungitswe kugwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko, aho igisoda c'u Burundi gihanganye na Red Tabara be na FNL ya Nzabampema. Igihe akirangije, Ndikuriyo Jean yaragarutse mu Burundi hashikira mu ikambi mu Cibitoke. Haciye indwi yarahawe uruhusha rwo kuja kuramutsa umuryango mu Rumonge. Aho mu Rumonge, Caporal Ndikuriyo Jean nta mahirwe yagize, yahavuye afatwa n'abakozi b'iperereza rya gisirikare ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2023. Bamukuye aho bita ku Magara mu ntara ya Rumonge. Bamukuye ngaho baja kumupfungira mu gasho ka police militaire i Bujumbura, aho yarakubiswe bimwe biteye ubwoba ku buryo ataragishoboye kuvuga neza. Yaraborejwe igufa bidasanzwe. Habiwe yababwiye ko hatigeze amenya ico azira. Ku igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatanu 2023, Caporal Ndikuriyo Jean yarasohowe agasho ka police militaire ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Aho hose yagumye avuga ko atazi ico ariko arazira. Igitangaje, ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023, Caporal Ndikuriyo Jean yarahamagawe n'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba, Colonel Serge Nibigira batazira Gikona, aca aramusohora ibohero. Ntawuzi iyo Gikona yamujanye canke abo yamuhaye ico bikoze. Kuva ico gihe nta gakuru ka Caporal Ndikuriyo Jean. Abiwe barafise amakenga. Uwabo yaraborejwe igufa bidasanzwe ariko ntiyamenye ico azira. Yamaze amezi 6 mu Mpimba hataburanye, none abuzwa irengero atamenyeshejwe icaha yakoze. Amakuru hariko arashikira abaryango ntahumuriza. Birahagarara ko Colonel Serge Nibigira avuga iyo yashize Caporal Ndikuriyo Jean mu maguru masha. Caporal Ndikuriyo Jean yinjiye mu gisirikare c'u Burundi avuye muri Paripe Hutu FNL, avuka ku mutumba wa Magara ya mbere muri komine Bugarama, intara ya Rumonge. Ndikuriyo Jean yavutse mu mwaka w'1943, arubatse urugo, ni umuvyeyi w'abana 4. Naho atahawe ipete rijanye n'amashure yiwe nk'uko vyagendeye abahoze muri FNL batari bake, Ndikuriyo Jean yize gushika mu mwaka w'11 w'amashure y'inderabigisha LP1. Uwomenya ivyashikiye Caporal Ndikuriyo Jean yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 nayo kandi turahojeje umuryango wa Majoro Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe n'uwa Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja. Turahojeje iyindi miryango y'abasirikare b'u Burundi baguye mu ntambara na M23 ejo haheze muri Nord Kivu. Turipfurije gukira abasirikare bakomeretse muri izo ntambara. Turasavye abategetsi b'u Burundi kumva ibibazo bikomeye bariko barabazwa n'abasirikare ku neza y'igihugu. Turasavye ko imiryango y'abasirikare bagwa muri izo ntambara yo kwitwararikwa. Imiryango yohabwa amakuru ntigume itazi icashikiye ababo. Kongo bagwanira nitange indishi y'akababaro ku miryango. Amafaranga avugwa hatangwa ku musirikare nafashe imiryango yabuze. Ingwano abasirikare badatahura ntaco iba imaze, ahubwo ibamarira kubuhomba. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura, ariko nyene utegerezwa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Araba handitse ijambo s'abone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha, urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turagushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza, hama bigushikeko mu ba mbere ku mwanya kandi ku gihe. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.